Muraho neza, murakaza neza kuri Ukurikumafranga. Hari ibintu abakire bashobora kuba bazi ariko ntibashobore kuba babibwira n'umuntu n'umwe. Ariko ico nokubwira namba wageze ngaha nuko wageze ahantu hanyaho nuko nza kugusigurira ndakuvira imuze n'imuzingo ndakumenera amabanga abakire bahisha abakene kugira bakomeze kuba babakire. Aya mabanga n'amabanga 5 eka n'amabanga akomeye cane. Rero we niwamara kuyumviriza ukava ku ibanga rya mbere gushika ku ibanga rya nyuma nuko uza gutahura umenye impamvu ukomeza kuba wakena. Kandi amabanga ngiye kukubwira nuko aya mabanga ni wayumviriza hama ugaca wiga kwisanisha nayo nuko ubuzima bwawe nyuma y'igihe gito uzobona bwahindutse. Sinzi yuko uhora uraba ukabona uri wa muntu ukora cane, ugakora cane gose ukitanga n'imbaraga zawe zose. Ariko ukabona style ukomeza kuba wakena. Ariko ukabona hari undi muntu ubona musa nk'abatangiriye n'ikintu rimwe, ukabona uwo muntu wewe yarakoze, ukabona yaratumbagiye ageze emusho twokwita ubukire. Ukavyibaza bikagucanga, ugatangira kwibaza yuko uwo muntu kugira ashike ku ivyo bintu yuko yobara amahirwe. Ariko ico nokubwira nuko atari amahirwe, ahubwo nuko wewe hari amakosa ugenda urakora, ayo makosa ukayakora uyabona yuko ari ibintu bito, ukibaza yuko ari ibintu bisanzwe, ariko ugasanga ayo makosa uriko urakora niyo atumye akomeza kukugumiza mu bwo bukene. Rero namba ubushikirwa n'iki kibazo nuko wonyumviriza kuva ku ibanga rya mbere ngiye kukomenera ry'abakire, kuva ku ibanga rya mbere gushika ku rya 5. Kuko ibanga rya nyuma muri aya mabanga niryo banga ariko rituma abantu benshi bakomeza kuba baba bakire. Rero reka tugende ku ibanga rya mbere abakire batazobwira bakubwira. Rero abakire nuko uzosanga batigera bakoresha amafaranga gusa. Iki nico kintu abantu benshi batumva. Abantu basanzwe uzosanga bakoresha amafaranga, ariko abakire bobo ni abantu bubaka ibintu bituma amafaranga azoza yonyene. Ngaha twokwifashisha nk'akarorero tukarabira hamwe uwo mukire Elon Musk nuko wewe ntiyaronka ubutunzi kubera sarere. Ico twabona nuko ari wa muntu yubatse amashirahamwe, arubaka nka Tesla, yongera yubaka n'ikigo citwa SpaceX. Ibi bintu nivyo vyatumye bimugira umukire. Ntiyafasha amafaranga yiwe ngo yajane mu bintu gusa ngo yajyame, ahubwo yararavye vya bintu abona yuko bizohora bimuha inyungu igihe cose. Ngaha turabira hamwe nk'umu hegwe Jeff Bezos nawe nuko yubatse Amazon. Iya Amazon yamara kuyubaka ikaba ariyo imugejeja. Rero ivyo ni ibintu bishobora kubazanira amafaranga menshi buri munsi. Rero ngaha nk'isomo twoca dukuramo nuko twoca tubona yuko ntukoresha ubuzima bwawe bwose kugira ngo uronke umwimbo mwinshi, ahubwo nuko utangura kuyumvira ikintu gishobora kuzokuzanira amafaranga igihe cose. Inamba ubona ufise amafaranga makeya nuko uraba ukaraba ikintu ushobora kuba woyashoramwo, ukavuga ati iki kintu ngiye kuyashoramwo ndabona yuko nyuma y'imyaka 5, nyuma y'imyaka 10, ukaraba ca kintu ubona yuko muri ico gihe mu myaka 5 canke mu myaka 10 ukaraba ico kintu yuko bazoba bakikeneye. Hamwe ico kintu bamara kukibona ugahita ugitagitinga, ugahita ugishiramo amafaranga. Rero ico ndokubwira kugira abo bose ubona babaye abakire so kuvuga ngo nuko babaye abakire kubw'amahirwe, ahubwo nuko baravye ikintu gikenewe muri societe biga gukemura ico kibazo hama bisanga bamaze kuba abahegwe. Rero nawe ushobora kuba woraba nk'ahantu baye ukavuga ati ahantu mbaye ndabona yuko muri societe ndabona ko dukenye nk'iki, ukaraba ico kintu ubona gikeneweho hama ugahita wiga ukuntu woshobora kuba wogitorera solution. Burya ni wabona ikibazo ukiga kuntu wogitora solution, ukagitora solution hama ukabona abantu barabyishimiye, nuko ico gihe uzobwiye gufata inzira y'ubukire. Rero reka tugende naryo kwibanga rya kabiri abakire batazokubwira bakubwira ku mafaranga. Abakire nuko uzosanga bazigama imbere bakongera bakanashora. Abantu benshi uzosanga bakorera amafaranga, hama ya mafaranga bagaca bayakoresha mu bintu bidafise akamaro, ugasanga ya mafaranga yose barayamaze.
ariko umukire ni wa muntu azofata y'amafaranga akayazigama, hama yamara kubona y'amafaranga yamaze kugwira agahita yafata akayashora, akaraba ukuntu ayo mafaranga yoshobora kuba yomuvyarira ayandi mafaranga. Rero ngaha nk'akarorero tokwifashisha nuko woronka amafaranga make aho kuyamara yose ku bintu ubona bidakenewe, nuko woshobora gufata amafaranga ugafatamo amafaranga make ukayashora mu kintu ubona yuko gufitiye akamaro muri kazoza. Ufise amafaranga ntituyajana mu bintu bya spending, ahubwo uraba ikintu ubona yuko ico kintu ubona yuko kizokuvyarira akamaro. Burya amafaranga uco womenya nuko ameze nk'imbuto, aho yateye uyabivye aramera hamwe ukagenda ugasarura. Rero mwige kuraba ukuntu mwoshobora kuba mwovyaza ayandi amafaranga yanyu mukayavyaza ayandi mafaranga. Rero ngaho isomo twokuramwo nuko amafaranga make ashobora gukura mu gihe ayo mafaranga wayafashe neza. Rero mwige kuraba ukuntu mwofata amafaranga, kuko burya amafaranga nuko agoye kugira uyaronke, nuko amafaranga utazoronka utabizicuye. Rero n'ubukire kugira uzobushikeko nuko atari ibintu bizokoroha, ariko niwakora ugakora ukitanga n'imbaraga zawe zose kandi ugashiramwo n'ubwenge, nuko gusa uzobona gusa byamaze kwikora uzokwisanga mu nzira njabukire. Rero ibanga naryo rya gatatu abakire batazokwigira bakubwira, abakire bakunda kwiga. Ibindi ndakubwira n'ukuri, kuko nyambura umuntu ukaba uri wa muntu wahagaritse kwiga, nuko uzobuhagaritse no gutera imbere. Abakire bobo uzosanga ari babantu bahora basoma ibitabo, ugasanga abakire bumviriza abantu babarusha ubwenge babagira inama, abakire ukazosanga bumviriza ibiganiro nk'ibi tugenda dushisha ngaho kuri ku mafaranga. Abakire n'abantu uzosanga biga ibintu bishobora kuba byo bafasha buri gihe. Ngaha nk'akarorero nuko tworabira hamwe nk'umukire Bill Gates azwi gusoma cyane ibitabo, kandi gusoma ibitabo nivyo bintu byamugejeje hageze, kuko gusoma ibitabo n'ahantu yagenda arigiramwo udusha, ugasanga agenda arigiramwo ibindi bintu byinshi cyane. Ubu nawe Warren Buffett nuko nawe yavuze ko ubwenge ari bwo ushobora gushoramwo amafaranga menshi. Niwafata namba ebonye ugiye kwinjira mu kintu, nuko uzobanza kwiga ico kintu ukabanza kugishoramwo amafaranga, ku buryo ico kintu uzocinjiramwo ukizi atakuzuyaza, kuko niwinjira mu kintu ukizi nuko bizokorohera gushika ku ntsinzi. Sindakubujije ngo kwinjira mu kintu utabanje gucigako, nabyo hariho umuntu ashobora gukora ibintu akigira ku makosa yiwe kandi ugasanga ivyo bintu biramuhiriye. Ariko ico no guhanura nuko namba ugiye kwinjira mu kintu wobanza ukakora, ukabanza ukamenyaho ubushakashatsi, kuko umukire wewe ni wa muntu namba agiye mwishoramari agenda akabanza akabaza abagenzi be, akabaza ati mbega ibintu mukurangura barangura gute, byunguka gute, bihomba gute, akabanza akamenya amakuru ashobora guhera ku kugira akore nawe business. Rero nawe namba woba uri wa muntu ukora ibintu nk'ibi, nyamba ubona ugiye mu kintu ukabanza ukarondeza amakuru, nuko ubuzima bwawe uzosanga bwamaze guhinduka. Reka rero tugende ku ikosa rya kane, nako ibanga rya kane abakire batazokwigira bakubwira. Abakire nuko uzosanga badakora nk'abantu bose. Ikintu kubwira ko hari ikintu gikomeye cyane, kuko dusanga abantu benshi bakurikira abantu bose, ariko nuko uzosanga abakire bakora ibintu bitandukanye nabyo. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu baguha ibintu kugira ngo berekane ubuzima bwabo, nuko ico gihe atazokwigeza. Mu gihe abakire bo ni babantu bafata bya bintu byabo bakabishoramwo amafaranga, hama y'amafaranga babishoramo akaza kubayo bavyarira andi mafaranga. Rero mwige gufata muze mukora ibintu mubona bitandukanye n'ibindi by'abandi bantu benshi, kuko mu gihe uzokora ibintu byinshi nk'ubu nk'akarono tangi yiyumvire nk'ubu twese tugiye nko mu isoko ugasanga twese duciye tuza kudandaza nk'umuceri cyangwa twese tukadandaza nk'ifu. Muri ico gihe urumva nta kuntu muzoshobora kuronka abakiriya, ariko we niwabona ukabona ikintu abantu badahurumbira ukaza kugikora, nuko uzosanga ico kintu kikubyariye umusaruro. Ngaha rero isomo twokuramo nuko ntukabeshwe n'ibintu ubona hanze, ahubwo hari ibintu basa n'abatunze, ariko ukazosanga abo bantu batunze ibyo bintu ugasanga nta mafaranga bafise. Rero mwige kubaho ubuzima bwanyu,
ishake kubaho ubuzima bwa feke. Reka rero tugende naryo kwibanga rya gatanu abakire batazokwigera bakubwira. Abakire niba abantu bubaka ikintu kizobafasha naho baba batakiriho. Iri ni ibanga rikomeye cane abantu benshi batazi. Rero mu gihe abakire yubatse ikintu naho yohagarika gukora nuko amafaranga azoguma yinjira. Ngaha tworaba yuko abakire ni abantu bafata amafaranga yabo ntibatinye kuyashira muri riske, bakayashiramo kugira ngo barabe ko yoshobora kuba babyarira umusaruro. Rego nawe wige gufata riske, kuko mu gihe utazoba ari wa muntu uga gufata riske ukinjira nko muri business ugakora investment ugafata amafaranga ukayashira mu mashirahamwe ubona yuko ari amashirahamwe yoshobora kuba yo kubyarira umusaruro. Rero mwige kuraba ibintu mwoshobora kuba mwoshiramo amafaranga, ukaraba cyakintu ukavuga ati iki kintu ninagishiramo amafaranga ndabona yuko mu myaka 5 mu myaka 10 ndabona yuko iki kintu kizoba kigejeje ahandi hantu, ugahita ufata amafaranga ugahita ushira muri cyakintu ugaca wigira ngaho kiberaho ubuzima busanzwe. Ariko ukaba ufise target uvuga ati nshaka kugera ku iki kintu, nuko ni wabikora uko nuko uzokwisanga nyuma y'igihe kanaka bamaze kuba umukire. Rero nkuko twariko turabivuga ubu ndibaza yuko wamaze kumenya ukuri abantu benshi batazi. Ikintu gitandukanye abakire nuko badatandukanywa n'abandi kubera amahirwe gusa, ahubwo nuko udosanga batandukanywa n'uburyo bo biyumvira amafaranga. Ico no kubwira rero ni namba nawe ushaka guhindura ubuzima bwawe nuko wotangira kwiga, ugatangura kuzigama, ugatangura gushora, kandi wubake n'ikintu kizokuzigamira, wubake n'ikintu gishobora kuzokuzanira amafaranga muri kazoza. Rero ntukabe wa muntu akora imyaka yose ariko ntagire ahantu yoshobora kuba yo kwigeza. Rero tangira guhindura uburyo ubona amafaranga, wongere uhindure ubuzima bwawe buhoro buhoro, nuko uzosanga bwahindutse. Rero nimba ubushaka izindi video nkizi nuko ukora sabone ngaho kuri Ukurikumafranga, kuko hano niho twigira hamwe ukuri abantu benshi badakunda kuvuga. Hamaje naje turaganira ni Ntama Pascal. Ciao ciao.